Ndatanze mwiriwe na maramutse ku bakunzi ba BDI Info, nshimira wowe wese umaze gukora subscribe kuri no channel. Sino kwibagira nawe wese wamwadufashije kugira ngo ibiganiro by'iwacu bishikire abana bariya. Ino munsi ndakeneye yuko tuyaga ku barundi bari mu gihugu ca Zambia. Musanzwe mubizi yuko kenshi yo tugiye kumviriza cyangwa kuraba ku mbuga za Facebook cyangwa za YouTube kuraba amakuru y'abazambia y'abarundi bari muri Zambia, ntabura yuko bariko barafatwa nabi, babura kuvuga yuko aba migration batumereye nabi, nibasiba kuvuga, ntidusiba gusaba ubufasha kuri leta y'iwacu kugira ngo igire ico ikoze, ngo ubuzima bw'iwacu bubandanye bukingirwa muri ico gihugu, na cyane cyane ku bantu basanzwe bahabaye n'abantu basanzwe bahakorera imirimo ya misi yose. Si twe twenyene twafashwe, hariho n'abandi benshi bava mu bihugu bitandukanye bama bafatiwe muri ico gihugu. Ariko ino munsi nkeneye ndaguhe umuco ku buzima bw'abarundi bari muri Zambia, nongeye ndakubarire ukwijajara ko abarundi bari mu gihugu ca Zambia. Sindeke kwishiramo, nanje nishiremo. Abarundi hari ukuntu twijajara ukuntu, mbere ndaguhe n'uburyo ushobora kuhaba ukahaba nk'umwene gihugu, nubwo utafise ibyangombwa byose bikwiye, ariko utazosanga migration ihahira kwirukako, urumva ngo bamuyomba ngo iki, abanyagihugu badashobora kugucishamwo ijisho. Ati rero birashoboka sanga uri mushasha, kugira tuduge ku ijambo, reka ndagusaba ukore subscribe kugira ngo bizokwame bikorohera kuronka notification canke ibiganiro by'iwacu bitakugoye. Abarundi rero bari mu gihugu ca Zambia cyangwa abarundi turi mu gihugu ca Zambia benshi babeshezweho n'ubuzi bwo kudandaza. Ndibaza ivyo murabizi, no kudandaza ukumwa bakimyozi n'abandi usanga bakora utundi tuzi nyene dusanzwe ariko ahanini no kudandaza ibintu byo mabutike, byo maglosari n'ibintu byo kumwa. Niko kazi kenshi abarundi batuzimwo, no kudandaza ubu mu bintu byo bubare. Nivyo bintu mbona abarundi benshi basigaye birukira muri ico gihugu. Ariko rero hariho ingeso mpora mbona umenga n'ukwijajara kw'abarundi baba bari muri ico gihugu ca Zambia. Ati gute? Mumbabariye kuba mvuze amajambo byashoboka ugasanga arakubabaza, ariko nanje narigeze kuba ndavyibonako. Ati gute? Ati bijajara gute? Urabona yuko abarundi benshi bakora amabutike canke bakora akazi ko mabutike muri Zambia, barangurira ku makinga, barangurira ku mabeskeli y'amabafara cyangwa amarakshani twadukinga nyene, usanga nyene ukuntu tumwe mu gihugu bakunda kuvuga ngo tuva muri Tanzania, nizo kinga barangurirako, niyo mamodoka, niyo madeplacement. Hari ikintu nigeze kubona rero, ndabona neza ko ari kwijijara. Hari ikuntu usanga bariko baragenda kagwi mu gihe bagiye kurangura, mu gihe bagiye ku maoda, hino muri Zambia byita ngo ni ku maoda. Ugasanga bagiye akagwi bagenda barateteza inkuru mwibarabara mu Kirundi, avuga ibintu bitumvikana. Abazambia barafise ingeso, hari ukuntu bameza abazambia, kandi se abazambia gusa, na wewe imagine wewe uri hajya mu Burundi mwicana muri kwirigara muri abarundi bashika nka 30, haci hazamo abakongomani babiri bace bakubita miringa, uzoreka kuvuga abagese bariko batuvuga. Urumva natwe rero abarundi rero maze kubabona mwibarabara ndiwe n'abatipe migration kumwe yo bacakira, bari ku makinga, hariko amakeria bya bintu bapakira kimizigo, hariko amakeria kwikinga, kumwe migration yo bacakira bazoca bavuga yuko migration ya Zambia imeze nabi cyane. Urumva ariko tukiyibagiza yuko buri gihugu cyacu cyose gifise amategeko agenga abanyagihugu, kikagira amategeko agenga abimukira, kikagira amategeko agenga umwimukira akora business muri ico gihugu, kikagira amategeko kandi yongera akagenga umwimukira yaho bwene gihugu muri ico gihugu. Kandi tukongera tukibagiza yuko abarundi benshi turi ngaha mu gihugu ca Zambia nta byangombwa dufise. Mugabo kazanga mwatatuye mwibaraba agatwe ngo mwakubise, bacavuga abahungu bariko batuvuga nabi, bafise imigambi mibi, bafise imigabo n'imigambi mibi, kubera iki bavuga ibintu tutumva. Nawe imagine vyiyumvira ivyo bintu. Jewe nca ndabona yuko umenga harimwo ukwijajara. Ikindi naco murabona yuko abarundi benshi usanga abantu bakora amagrosari kenshi usanga baba hajya nyene indani mu magrosari, baranka gupanga kugira ngo barare bakingiye ibintu by'iwabo. None nimba mukora mu grosari muri batatu ganshuti yanje, umunsi mwatewe n'ikintu canke mugategwa n'amajanke mwijoro akaca bicira rimwe, ni wumva yuko ya mafaranga uwari kuza kuri hamwe inzu kugira ngo babiri bazoze barara hari uwundi bazarara mwiduka ayicungeye, mukoresha communication gusa yo mwijoro, horokotsemwo babiri mwese muca mugira rimwe,
tugaca ugasanga turabuze, Uburundi burabuze kandi kukwijejeje kwiwacu. Benshi rero baca barara muri amabotike bavuga ngo amahera baronka ni make, ntiwoshobora gukota wani rumu y'amajana 5 canke amajana 5 y'amakwaca. Baca babona umenga amafaranga yahaye nyene inzu, abona umenga yo bahombye. Aje amafaranga we yahanye n'inzu niwo buhombye. No mpamvu uzosanga n'abagenero kandi bariko baturirimba maririmbo wa Nyamurenge ishani, nitugira amatwareti, tuba mu mashopu, dusoba amashopu, ibintu nk'ivyo ukasanga Jessica ndimbo zirazimbabaza kandi harimo nimwe na rimwe zikantwenza, kuko nk'umu content creator canke umuririmbyi kanaka yandika ibyabazi biboneka kandi acavuga ibyazi byama biboneka byama byabaye muri ako kazi k'abantu ze kabo Barundi. Nshuti yanje wewe uhora nkurikira, nimba ukora mu iduka nimba muba muri 4 canke 3, rondera akazu kakawandi rumu katurumze kugira uze wibaniye n'abaza wibere hariya witahira kwijyamirayo, kuko nkuko nari nabivuze niyo hagira igitera ku ishop mwaraye muri 4 canke 3 kikabicira rimwe, Uburundi buzobohombye. Ivyo bintu vya kaso rero turakwiye kubigabanya, uko niko kwijajara. Ntushobora gushira ubuzima bwawe mu kaga ngo uri kurakingira itunga giwawe. Oya, jewe ahantu nkorera mbonye bagumutse ndaba nkagenda kujya kuruyuki. Murumva nuko amashe tugenda ku kintu ca kabiri. Novuga yuko ari kwijajara. Hari kuna Barundi n'Abanyarwanda bo muri kino gihugu ca Zambia usanga dufise akantu ko kutishiramwe abanyagihugu neza, ugasanga turabanka. Wumvise umuzambia ugumva ugasanga hari Abarundi bamwe atagomba no gusangira n'umuzambia, wewe uranka gusangira n'umuntu aguhaye indaha. Urumva nivyo vya bindi nye vyo gusanga ugumuvuga ibintu vy'iwawe biri mu kinyegero, indimi zitumva Barundi zitumvikana. Abazungu bazita ngo ni vernacular language, indimi zitumvikana, indimisha. Urumva genda mubane nabo bantu, ntushobora kwanga umuntu aguhaye indaro hama ngo hazagira ica gufasha. Ari Abazambia si bose bafise inzigo, hari Abazambia niyo abo bagabo ba migration batanguye kujamo, batanguye gufata abantu ari bo baza kudukebura barahatwaye, oya irukanga vaho bariko barafata. Nubwo yumva bakaso acaza ariruka kubera iki bagufise ku mutima, bazi yuko uri umuntu mwiza, none azi yuko wisangiza atakintu wikura. N'icupa nubwo yo gusaba ikingorongoro utakimuha, n'icupa utamusomyako azovuga ati ahubwo niba nagufate bagutware bagufunge. Kandi ati rero tuce tugenda ku buryo ushobora kuba muri ico gihugu ca Zambia wibereye nk'umwene gihugu. Nkuko nari nabivuze, uri umunyamahanga uri mu kindi gihugu, utegerezwa kwifata nk'abo banyagihugu muba mubanye, utegerezwa gusenyera ku mugozi umwe nabo kugira ngo nabo nyene babone yuko wifatikanije nabo. Nimba habaye ikiriyo, gendayo ufumu mara y'amasaha 3 babona ati nakari yaje umwe ku ishopu, havuga tujya muntu nawe nyene kumba adufise ku mutima. Kuba bano bantu nta kintu kibabaza nkuko baba batubona ngaha turi mu gihugu ciwabo, tutagira ivyangombwa, tubayeho dukora amafaranga kace wa muntu uramutse uburoso ukaca wandura ukatutwara iwabo, ntimunarongora n'abana biwabo ntitubarongora. Ubwo uramutse ugombye kurongora ushugenda ukazana uwacu, cavuga ati aba bantu sibo tubacunga. Urumva ifatikanye nabo, nimba bishoboka rondera karanga muntu kangaha nyene. Ubuzima bwose nta buzima uzocamwe uzoba mwijana kwijana buri ku murongo utakoreshezemo magendo. Rondera karanga muntu kangaha wisharu gafise. Ivyo bintu byo kugende ahageze hose ku telefone, ari Abarundi bahora bantangaza, ukazamva ari hariya muri town mu Rusaka, ukazamva ku telefone ngo yangumbiriza ngo je ngone nagiye muri Soweto ngo nasanze gutomate ngo muga. Ivyo bintu sivyo, bazogufata kandi uzobona umenga bakuboneye kandi batakuboneye. Urumva ivyo bintu rero navyo nyene biri mu bibabaza Abazambia bangaha, biratuma bavuga ati oya aba bantu sibo, bavuga ibirimi vy'iwabo tutumva, ntituzi ivyo bariko barapanga, eka tuzohava dusanga igihugu bagifasha. Rondera rero uburyo bwose ushobora kubana nabo neza. Nimba arakuronsa kanyobwa kabahe. Hari Abarundi bamwe bamusanga bifitiye imitima kweje, ndamaze gutembera amagrocery menshi, amaduka menshi, usanga ko ari yisharana n'umuzabe bariko bitereye inkuru bafyina, ugasanga abana bo muri ako karere barabahazi.
je ndafise ahantu nigeze kuba mba imyaka 5 ndakorera 6 mu gihugu ca Zambia n'umwana waho usanga nzi bavuze Julius baba man chavuga baba man umukwaferi base bose babanze kubera nta kajagari nta bana babo nirukamwe wewe uje ngaho ugume wizimya connection nturamukanya ugume bafyetera abana babo bazokwirukana nshuti yanje rondera ukuntu dushobora kubaho ntugume tugira ivyitwazo ibi si byose leta izoza kudufasha oya hari ibintu leta idashira mu kuboko ivuga ati bino bintu nivyo nakunda urumva nabo nyene reka sukuvuga ngo leta yiwacu niya ngaya muri Zambia ngo ntibaricara hamwe oya baramaze kwicara hamwe ikintu ngoma cinmereza ko nyene nce ndungika buno butumwa kuri nyakubahwa aturongoye ngaha mu gihugu ca Zambia mbamvuze ambassadeur sinzi ko ari ambassadrice je ibintu by'ifaransa navyo ni ambassadeur tubifata ko nyene ifaransa ngene ambassadrice oya cyose nkene ndamurungikira ubutumwa aho yoba herereye hose munimba no munsi nimba yoba yisha muri ambassade kandi ngenda basabe yuko buno butumwa mu Burundi kamaka mushiki murabona abarundi benshi bino bihugu byo muri Afrika ndeke kuvuga ngo abarundi bino bihugu byo muri Afrika biragabuye niyo mpamvu harimo Western Africa, Southern Africa, Eastern Africa na Northern Africa urumva ugasanga biri mutugwe nkakujya ko muri East Africa Community ndibaza amavyumva Afrika y'ibiyaga bigari ariya harimo za Congo, Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, Somalia, Ethiopia na Sudan umenga nuko urabona kujya kuntu usanga dufise umuntu agiye muri Kenya adakunda kunyanyaswa cyane cyangwa mu Rwanda cyangwa handi ho cyangwa mu Uganda ugasanga babayeho bashobora kubaha n'utwangombwa dushobora kubakingira tubemera no gukorera muri ico gihugu dusabe nabo nyene badusabire leta ya Zambia nta kintu kinanira na bose bicaye hamwe badusabire leta ya Zambia na nyakubaha umukuru w'igihugu bicare hamwe bayage ku kuntu boshobora kudufasha baduhe udupapuro duto tuzoza turadukingira nimba umuntu azokarihira dufate nk'akarorati ukakariha ku mezi 6 canke ku mwaka canke ku myaka 2 bizoba ivyo ariko bareke guma biruka ku muntu nta gihugu na kimwe badatanga icyangombwa gishobora guha ubwigenge canke gishobora kwemerera umunyagihugu w'umunyamahanga gukorera muri ico gihugu mu gihe aba yakirihiye ibihugu byinshi kandi nizere yuko na leta ya Zambia kumwe yobikora yobona kunguko kanini cyane yobona kunguko kanini mu gihe bo turonde utwangombwa bakaduha bakavuga ati reka dukoreshe tubahe bano bantu bazoze barakariha ku myaka 2 cyangwa ku mwaka gaheze baza kukarenovera ivyo bya passport byo kuvuga ngo nta byangombwa tuba dufise badufata ibyangombwa tubifise ariko kuba biba byataye garani kandi gitaye garani bakobirija kongera gutaha mu Burundi hamuzongera ugaruke gushasha ucu usanga urakoresha amafaranga menshi kandi atayo wahura ronka nivyo nari nkeneye ko tuyago no munsi hama nimba uri umurundi ufise ingeso yo kugendwa telefona muri town ngo urarace kurangura ngo tomate ngo n'ibitunguru byose ngo sanze byazingiye heba uzoza uravuga ikinyanza uzoza uravuga urimi wumva jewe no mu gihugu cy'u Burundi mbonye umuntu yirengesha hajya kubita igifurero n'uruganda ibintu tutumva zamuga we vuga ibintu twumva Jena ziyongeso yamaze kunyinjira nuko rero bimeze rero hama mwakoze cyane kunkurikirana ndashimiye cyane wowe wese akurikirana kino kiganiro kuva ku ntango gushika ku mpera nongere nshimire nawe wamaze gukora subscribe kuri no channel hama ntiwibagiye gukora partage kuri ino nkuru Imana bandanye bahezagira abantu bose badukurikirana bari mu bihugu bitandukanye Zambia, South Africa, United States of America, Europe, UK mvuge UK canke mvuga bose badukurikirana bari muri Canada, mu Burundi, Uganda na Kenya n'ahandi henshi ntarinze kudondagura. I love you so much. God bless you. Keep sharp.